Très honorable Président de l'Assemblée nationale du Burundi, majije kwizegwa gutorwa n'abashinga amateka kugira murongore inamashinga amateka muri ikiringo c'imyaka 5 2025 gushika 2030 banyakubahwa vyegera majije gutorwa banyakubahwa abashinga amateka banyakubahwa bakozi bo n'amashinga amateka banyakubahwa amesha makuru namwe muje umutekano ndasuye ko baramutse amahoro. Nagomba kubanza gushimira Imana data rugira vyose, Imana mushobora vyose yamfashije kurongora ibikorwa hanyuma ikanzigama kanatsinanzigamye kera ku buryo yampaye kubaho no kuramba. Mumfashe tuyikomera amashi. Ndashimiye cyane mwebwe mwese banyakubahwa bashinga amateka ko twakoranye neza muri ikiringo muri iyi minsi twari twahawe igikorwa kidasanzwe cyo kurongora inama nshinga amateka kugira ngo dushireho icyo twita reglement intérieur n'inama nshinga amateka no gushiraho ibiro by'inama nshinga amateka twaduhejeje kubishikako no kubashimira rero nayo ndabasaba imbere mwihamashi. Twakoranye neza kazwana dukorana neza hanyuma nkuko nayivuze mu ntango yarabaye nziza kuzinduka hanyuma tubananye gutyo hanyuma twatwipfurije iyi biro yo gutora twipfurije ibikorwa byiza Imana zibazigame zibafashe zibakomeze mutima mweranda zamurikire zakomeze murakoze. Ma mission pas terminée mais accomplie. Je vous remercie. Nagira nsabe protocole shikane hano initeka banze bazane badushikanira hano nyine iteka kugira tumushikirize intare.
Reka imbere yuko twicara tubanze dusenge gatoya. Mana nziza, Mana mushobora vyose, wowe waremye ijuru n'isi, ukaturema twitwa abana b'abantu, ukaturema n'ishusho yawe. Mana waturemye dukunda, n'ikimenyamenya n'igihe tugize ibidakorwa uratugirira imbabazi, ukongera ukatugira abana bawe. Kubera ubwo turagushize hejuru n'uhabwa icubahiro. Mana nziza, ntiduhema kugusaba, kandi birumvikana kuko icyo udashatse ntikiba, kandi ibyo ari cyo cyose uragitanga. N'ubuyobozi, uburongozi, ubutegetsi byose bituruka kuri wewe. Kuri uno munsi uri hejuru, turagukengurukiye, turagushimiye cyane kubona amasengesho yacu mwarayumvise. Umwenegihugu wese yarasenze, abagumyabanga barasenga, kandi waratwumvise. Ehe none uno munsi urabushize mu ngiro. Inama nshingamateka urayihagaritse, irahagaze neza, kandi uyironkeje n'indongozi. Mana nziza, ntacyo twakoze kurusha abandi, ariko kubera ubugombe bwawe wabikoze kandi birabaye. Turongeye turakudugiriza amashimwe, tugukomera amashi cyane, tugushimagiza, kuko ibi byose twabigusaba tuti Mana uhangaza Uburundi, Mana uturonsa amahoro, Mana uturonsa umutekano, Mana uturense n'intsinzi itagabanije. Ibyo byose warabikoze, ariko Mana turazi ko hari ikindi gikorwa gisigaye. Nibwo uradushize imbere, ariko ubandanye ubanye natwe, ubandanye utugirire neza, kugira ngo ibyo twemereye abenegihugu, Mana nziza, tuze tubirangure, tuze tubyuzuze, kuko niho n'amashimwe yacu azoshobora akagira n'inzira, akagira n'uko yitwa, maze ba benegihugu badutoye baze bashime. Ni naho natwe tuzoshimirwa kurushiriza. Uno munsi ni intambwe. Mana nziza, urabandanya ubane natwe, naho tuzihenda twakora ibitabereye uratugirira imbabazi. Turabana b'abantu, uratuzi ibyo dushoboye n'ibyo tudashoboye, urabizi. Mana nziza, aka kazi tugiyemwo tuze tugakore, uzoduha inkomezi, ariko cyane cyane uraduha ibihe byiza, uzoturonse ibihe byiza. Abenegihugu, abagumyabanga, eka n'abarundi bose baziyumve mu mahoro n'umutekano, mu bihe byiza, ibihe by'imvura by'akayaga keza. Mana nziza, n'umwimbu uzogire ushobore kuba mwinshi. Uradufasha, uradukoresha ahantu hose. Data, tuze tubone ukuboko kwawe. Ntagire icyo tuzovuga udashaka, ntihagire icyo tuzokora udashaka, ntihagire icyo tuziyumvira udashaka. Niyo mpamvu turakwishize mu ntoki,
ubuzima bwacu, ubugingo bwacu turabushize mu ntoki zawe, kugira ngo wewe uturongore. Natwe turakwemereye kugamburukira, turakwemereye kugororokera, turemeye kugororokera bene gihugu, kugira ngo tuze tubashimishe mu byo badutumye. Turongeye turakengurutse, ubandanye uduha ibihe byiza, ubandanye turonsa umuco n'ubwenge kugira ngo tuze tubone ibikenewe muri kigogwa tugiye gutangura. Turashimiye abagitunganije, turashimiye umushinga amateka hano yitwa ko adukuriye, twari twashize imbere. Yarakoze kandi mwaramubaye hafi, turabakengurukiye. Eka n'abashinga amateka bose bari hano, bose warabafashije, bose waramurikiye, ibikorwa twabiranguye neza. Uraduha rero no kuzorangura ubutumire tugiye gushira mu ngiro nkuko twabigusavye kandi twabitomoye. Tuze dutunganirize abene gihugu n'igihugu cyose, uzoturonse ivyiyumviro, uzoturonse ubwenge nk'abumwe waronsa Salomo, kwigaze dutunganiriza abandi igihugu maze kize gitera imbere muri ya mbono 2040-2060 izoba ukuri, izoba impamo koko. Turabigusavye. Turangije rero tugushira imbere aba bose bari hano, ubahezagire, uduhezagire twese, maze nituza kuva hano tugene n'amahoro, ejo tuze turonke n'inguvu zo kubandanya dukora ibikorwa mutujeje, mudushinze. Turangije tuvuga tuti ushigwe hejuru Mana, ushigwe hejuru, uganze ku isi no mu ijuru, uganze mu mitima yacu. Ibi tubigusavye kwa Yesu Kristo mukiza wacu. Très honorable Président de l'Assemblée nationale du Burundi, mwaje kwizegwa gutorwa n'abashinga amateka kugira murongore inamashinga amateka muri ikiringo c'imyaka 5 2025 gushika 2030. Banyakubahwa vyegera mwaje gutorwa, banyakubahwa abashinga amateka, banyakubahwa bakozi bo n'amashinga amateka, banyakubahwa amesha makuru, namwe muje umutekano, ndasuye kubaramutsa amahoro. Nagomba kubanza gushimira Imana Data rugira vyose, Imana mushobora vyose, yamfashije kurongora ibikorwa, hanyuma ikanzigama, kanatsinanzigamye kera ku buryo yampaye kubaho no kuramba. Mumfashe tuyikomera amashi. Ndashimiye cyane mwebwe mwese banyakubahwa bashinga amateka ko twakoranye neza muri ikiringo, muri iyi minsi twari twahawe igikorwa kidasanzwe cyo kurongora inama nshinga amateka kugira ngo dushireho icyo twita règlement intérieur n'amashinga amateka no gushiraho ibiro by'inama nshinga amateka. Twaduhejeje kubishikako no kubashimira rero, nayo ndabasaba imbere mwihamashi. Twakoranye neza kandi banadukorana neza, hanyuma nkuko nayivuze mu ntango yarabaye nziza kuzinduka, hanyuma tubananye gutyo. Hanyuma twatwipfurije iyi biro yo gutora, twipfurije ibikorwa byiza, Imana zibazigame, zibafashe, zibakomeze, mutima mweranda zamurikire, zabakomeze. Murakoze. Ma mission pas terminée mais accomplie. Je vous remercie. Nagire nsabe protocole shikane hano yaniteka
banze bazane badushikanire hano nyine iteka ke tumushikirize intahe. Eka imbere yuko twicara tubanze dusenge gatoyi. Mana nziza, Mana mushobora vyose, wowe waremye ijuru n'isi, ukaturema twitwa abana b'abantu, ukaturema n'ishusho yawe.
Mana waturemye dukunda n'ikimenyamenya n'igihe tugize ibidakorwa uratugirira imbabazi ukongera ukatugira abana bawe kubera ubwo turagushize hejuru n'uhabwa icubahiro. Mana nziza ntiduhema kugusaba kandi birumvikana kuko icyo udashatse ntikiba kandi ibyo ari cyo cyose uragitanga n'ubuyobozi uburongozi ubutegetsi byose bituruka kuri wewe. Kuri uno munsi uri hejuru turagukengurukiye turagushimiye cyane kubona amasengesho yacu mwarayumvise. Umwene gihugu wese yarasenze abagumyabanga barasenga kandi waratwumvise. Ehe none uno munsi urabushize mu ngiro. Inama nshingamateka urayihagaritse irahagaze neza kandi uyironkeje n'indongozi. Mana nziza ntacyo twakoze kurusha abandi ariko kubera ubugombe bwawe wabikoze kandi birabaye. Turongeye turakudugiriza amashimwe tugukomera amashi cyane tugushimagiza kuko ibi byose twabigusaba tuti Mana uhangaza Uburundi, Mana uturonsa amahoro, Mana uturonsa umutekano, Mana uturense n'intsinzi itagabanije. Ibyo byose warabikoze ariko Mana turazi ko hari ikindi gikorwa gisigaye, nibwo uradushize imbere ariko ubandanye ubanye natwe, ubandanye utugirire neza kugira ngo ibyo twemereye abene gihugu Mana nziza tuze tubirangure tuze tubyuzuze kuko niho n'amashimwe yacu azoshobora akagira n'inzira akagira nuko yitwa, maze ba bene gihugu badutoye baze bashime, ni naho natwe tuzoshimirwa kurushiriza. Uno munsi ni intambwe Mana nziza urabandanya ubane natwe, naho tuzihenda tugakora ibitabereye uratugirira imbabazi. Turabana b'abantu uratuzi, ibyo dushoboye n'ibyo tudashoboye urabizi. Mana nziza aka kazi tugiyemwo tuze tugakore, uzoduha inkomezi ariko cyane cyane uraduha ibihe byiza, uzoturonse ibihe byiza. Abene gihugu abagumyabanga eka n'abarundi bose baziyumve mu mahoro n'umutekano mu bihe byiza, ibihe by'imvura by'akayaga keza. Mana nziza n'umwimbu uzogire ushobore kuba mwinshi. Uradufasha uradukoresha ahantu hose data tuze tubone ukuboko kwawe. Ntagire icyo tuzovuga udashaka, ntihagire icyo tuzokora udashaka, ntihagire icyo tuziyumvira udashaka. Niyo mpamvu turakwishize mu ntoki, ubuzima bwacu ubugingo bwacu turabushize mu ntoki zawe kugira ngo wewe uturongore. Natwe turakwemereye kukugamburukira, turakwemereye kugororokera, turemeye kugororokera bene gihugu kugira ngo tuze tubashimishe mu byo badutumye. Turongeye turakengurutse, ubandanye uduha ibihe byiza, ubandanye uturonsa umuco n'ubwenge kugira ngo tuze tubone ibikenewe muri kigogwa tugiye gutangura. Turashimiye abagitunganije, turashimiye umushinga amateka hano yitwa ko dukuriye twari twashize imbere. Yarakoze
kandi mwaramubaye hafi, turabakengurukiye. Eka n'abashinga amateka bose bari hano, bose warabafashije, bose waramurikiye, ibikorwa twabiranguye neza. Uraduha rero no kuzorangura ubutumire tugiye gushira mu ngiro nk'uko twabigusavye kandi twabitomoye, tuze dutunganirize abene gihugu n'igihugu cyose. Uzoturonse ivyiyumviro, uzoturonse ubwenge nk'abumwe waronsa Salomo, kugira dutunganiriza abandi igihugu maze kize gitera imbere muri ya mbono 2040-2060 izoba ukuri, izoba impamo koko. Turabigusavye. Turangije rero tugushira imbere aba bose bari hano, ubahezagire, uduhezagire twese, maze nituza kuva hano tugene n'amahoro, ejo tuze turonke n'inguvu zo kubana dukora ibikorwa mutujeje mudushinze. Turangije tuvuga tuti ushigwe hejuru Mana, ushigwe hejuru, uganze kwisi no mwijuru, uganze mu mitima yacu. Ibi tubigusavye kwa Yesu Kristo mukiza wacu. Reka duha amashi Imana yacu. Nk'abantu mwizina ryabo turi kumwe hano muri biro, turabakengurukiye, turabashimiye mwebwe mwatwizeye mukadutora. Turakengurukiye cyane umuryango wadushize imbere mu mugambwe turimo, uradushira imbere, none namwe murahezagiye. Imana ishimwe, Imana ishimwe yemwe. Tugire Kristo, tugire Kristo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Rero nta majambo menshi dufise, ariko gatoyi nagira ngo abari hano mwebwe yashinga amateka tubamenyeshe ko uru rwego ni rumwe mu nzego zitatu z'igihugu zikomeye. Ari urwego cy'ubita l'executif shingwa bikorwa, ari urwego legislatif rutunganya amategeko, ari n'urwego judiciaire yitwa yuko rutunganya ibijyanye n'ubutungane. Izi nzego zitatu rero iyo ziri kumwe, ubundi bakunze kuvuga yuko izi nzego zitandukanye, cyo bita separation de pouvoir. Uri izi nzego ntizinjiranamwo, mugabo zose zirahuzwa, zigahuzwa n'umuntu umwe, ari we nyene cyubari mukuru w'igihugu. Aha rero urwego rwose rurafise ingene rutunganije, rwitunganije. Urwego mpuzabikorwa cyane cyane umukuru w'igihugu abafise abamufasha, bita mu gifaransa cabinet. Umukuru w'igihugu rero arafise icegera ciwe, arafise
umushikiranganje wa mbere arafise n'abashikiranganje, abo bashikiranganje nabo barafise ababafasha. Abo bose bitwa ko ari kabine y'umukuru w'igihugu. Iyo uvuye muri kabine mu rwego nshingwabikorwa ucumanuka uja mu ntara, ntuja kwa minisitiri, oya, minisitiri ari muri kabine y'umukuru w'igihugu. Baba sekretari permanent, ba DG, bariya bose nabo kubashikiranganje barya nabo bari kumwe n'umushikiranganje nabagize kabine y'umushikiranganje. Aha rero natwebwe hano mu nama nshingamateka turafise kabine. Kabine irimwo abaturi kumwe hano ivyegera, harimwo n'abakozi babo, abakozi bacu aba batwo turi batatu, abakozi bacu twese turi muri kabine. Aha ndabivuze gutyo kugira mwumve ko n'ingene amategeko yo mu nama nshingamateka araba nk'abakozi, araba ico bita organigramme, ingene inama nshingamateka itunganijwe. Ibyo ndiko ndabavuga niko bimeze. Noneho uvuye hano muri kabine ucumanuka kwa secrétaire général. Secrétaire général nawe arafise abakozi benshi cyane arongoye. Twebwe mu ntara ntiwovuga yuko tugenda kurya muri leta bamanuka baja mu ntara, oya, ariko turiko turavyiyumvira kugira ngo abashinga amateka baze baronke amabiro mu ntara, bakorereyo, bakorane nabo mu ntara, bababi hafi. Ico zocimva tukinonosore turabe neza ingene kizokorwa. Noneho turabe gatoyi ivyo tujejwe. Ndabivuga kubera ko benshi muri bashasha. Mu byo tujejwe rero hariho ibyo bakunze kuvuga ati guserukira bene gihugu badutoye, l'electorat, barya badutoye bene gihugu nako n'abanyagihugu bose, abo no kubaserukira. Ikindi tujejwe hano ni gukurikirana ibikorwa vya leta kugira ngo turabe ko ibyo muri leta bakora babikora bisunze amategeko kandi babikora ku neza ya bamwe badutora, kandi ibyo bikorwa tukaraba ko atatunenge turimwo. Ibyo byose rero nibyo tujye mu kugira ngo dukurikirane ibikorwa vya leta. Ikindi dukora nuko amategeko, amabwirizwa hano turayemeza. Sinovuga yuko tuyashinga, oya, turayemeza, kuko kugira ngo amategeko abeho arakunze kuva muri leta, mugabo aza hano kugira ngo tuyige turabe ko akwiranye n'iby'igihugu cyifuza, n'ibyo abenegihugu bifuza, kugira ngo noneho ari two duya tugahinyanywa hanyuma tukayemeza. Icyanyuma nubwo bidakunda kuvugwa cyane, ariko twabigizemo uruhara
muri iki gihe tumaze cy'imyaka 5 nuko inama nshingamateka nubwo dukurikirana ibikorwa vya leta, ikindi kintu dukora ni uguherekeza, gushigikira ibikorwa vya leta. Kandi turazi ko no muri leta barabidushimira ko inama nshingamateka yafashije cyane mu gushigikira ibikorwa vya leta. Kubishigikira rero nuko hariho bimwe bimwe twagiye dufashanya na leta. Buriya leta nayo iragira ingorane, turabifashanya kandi tubifashanije byarakunze bigenda neza. Nk'akarorero hariho ibyo twita budget programme. Budget programme no munsi turiko turakoreramo twarafashanije cyane kugira ngo budget programme ishobore uno munsi kubiri kurashigwa mu ngiro. Twifashanije n'ibindi navyo nibijanye n'ibintu bijanye ama control, ibintu bijanye no guhinyuza ingene ibikorwa hirya no hino bikorwa, guhinyuza umuntu yovuye ibintu vy'ama audit, ibintu vy'ama inspection agakorwa, hanyuma natwe bakabitumenyesha, hanyuma natwe tukagira icyo tubintumbero dutanze. Ntiwoza rero guhinyuza icyo utazi, ntiwoza kunganira icyo utazi. Nubwo dukurikirana ibikorwa vya leta, icyo ni ikintu gishasha muri imyaka 5 twashoboye gushira mu ngiro, kandi cyarafashije cyane. Mwavyumvise, natwe tugiye kuzobandanya. Ubwo mwatwizeye muraheza mudutiza amatwi, mudutize n'ubwenge kugira ngo tuze tubandanye ibikorwa tujejwe, tuze tubitunganye neza ku neza yanyu, ku neza y'abarundi bose, ku neza y'igihugu cyose. Uko inzego twavuze zitatu, ahubwo duhinduke tube umugozi w'urukundo ubohanya abarundi bose, ubohanya n'inzego zose. Akona kandi nongeyeko, nitwari tubijejwe, ariko akona kandi nongeyeko kuko hano mu gihugu cyacu ko twashize Imana imbere. Imana idufashe mu nterano tuzotanga, izobe iyo kunganira izindi nzego kugira ngo tubandanye dufatanye mu nda, amahoro abandanye kwiyongera, umutekano bibandanye kwiyongera mu gihugu. Niwo mugozi navuze nti uwo mugozi zotubohanye twese muri za nzego zitatu. Dukore twumvikana, dukore twubaka igihugu cyatuvyaye, dukore twese turaba intumbero imwe, dukore dufatanye mu mugongo. Umutwe umwe bavuga ko utigira inama. Dukore duhanahana ivyiyumviro, kandi ivyiyumviro byubaka ni navyo Imana ishaka. Tuze turangwe n'ibikorwa vyiza, kandi Imana nayo twayisabye ko izotujya imbere. Tuyisenge, tuze tuyisenge pe. Aha mu nama nshingamateka umuntu abibona yibaza ko byoroshe. Nibyoroshe, namwe muzobibona. Hari abashobora kuvuga bati baraje hano bakumva kumengo baje kuruhuka. Oya na gato. Nimba mwibaza ko muzoruhuka, ntimurabimenya, niko muvyiyumvira, ntimurabimenya.
harimwo akazi kenshi, harimo akazi kenshi. Mugabo mumenye ko hambavu y'akazi mwebwe muri hano mu nama nshingamateka mwagize Imana ikabashira imbere. Muzofate ko iki gihe ni opportunité Imana iduhaye kugira ngo twiyungure ubwenge. Ntimuze mute igihe, mwiyungure ubwenge kabakanya. Hariho bamwe uravye benshi muracari bato, abatari bwaheze nk'amashure baze baraba ingene bokongera ko idiplome, kuko witunganije neza umwanya washobora kuronka. Arayo murazoheza ako kanya muzamuronse, ntimuzogapfisha ubusa. Iri ni shure. Ikindi twobasaba twobabwira nuko hano muzogira igihe cyuko musohoka kubona n'abandi mu bindi bihugu. Ururimi bakunze gukoresha ni Icyongereza. Namwe turabatumiye Icyongereza muze mugishire ku rutonde rw'ivyo mwebwe ku giti canyu mwotegerezwa kumenya, kuko birababaje ko wogenda mu nama hanze ibyo bariko baravuga ntushobore kuvyumva, kandi rimwe na rimwe nturonka n'uwubaza canke wanamubaza akakubwira ibitari vyo, mbwa urumva ko utazi ururimi reza bikagorana. Turabasavye rero icyo kintu muzoheze mucitwararike. Ikindi mwo kwitwararika mu nama nshingamateka, twaravye hasi hejuru dusanga ko ibintu vy'impapuro, gukoresha impapuro ni ibintu bigoye kandi bitwara ubutunzi bwinshi. Twebwe hano dukoresha ama ordinateur, za mashini nyabwonko. Umwe wese nuko dukora hano. Mwige rero abatari babizi, mwigishe bidatevye gukoresha imashini nyabwonko, kuko nta muntu azoguha urupapuro document zo gukorerako, eka ziza mu mamashini. Bigacera bivuga yuko hariya kwa secrétaire général w'inama nshingamateka ko bazoca bafasha kugira ngo noneho izo mashini mushobore kuziho, ariko cyane bazonabafasha no kurondera abarimu babigisha kugira ngo mumenye gukoresha imashini. Ibya mbere byibure bikenewe muce mubimenye ku batari babizi, kugira ngo muze mushobore gukora. Ntimwibaze ko nkuko nabivuze mukerebuke n'ibyo by'amamashini, kwiga gukoresha imashini none munsi muce mutangura ntimuta umwanya, kuko nidutumara gutangura akazi tukinjiyemwo nta guhagarara. Ntuzovuge ngo jewe ntabyo numva kubera ko ngo imashini tayunzi, eka ntuvuge ngo jewe sinterera ngo kubera ko ngo iyo babayunguse nabyo mbona, eka oya. Rero ibyo nibyo twohera ku bindi tuzobivugana hagati y'abashinga amateka gusa, ata wundi muntu atwumva. Sogira ibyo tuvuganye muri kano kanya rero nibyo twaba tuvuganye gatoya. Turabashimiye mu izina rya biro iyo mwumvise uko yitwa niyo mwamwumvise uko yitwa, aba nabo tuzogira ibyo tuganira. Nibyo rero twoshobora kubashikiriza muri kano kanya.
duce dusaba secrétaire général acaraba musohotse muce muraba ingene icyo yobashikiriza nk'ijambo yobashikiriza bijanye nk'ibyo byo kwiga nimba hari ikintu yateguye yategekanije. Ikindi naco aca babwira ni ikintu kijanye na carburant. Carburant muzogura hano twariyumviriye muri iyi manda iheze, turiyumvira ko dusanga birakwiriye ko hoboneka akantu k'agasitasiyo, ako gasitasiyo gacururizwamo carburant mugabo ako gasitasiyo gakurikiza amategeko akomeye cyane. Niyo mpamvu mvuze nti secrétaire général musohotse araca bategera harya aho muri hall kugira ngo mugire ico muganiri, ababwire ingene cyane cyane ibyo bya carburant, ababwire ingene byo ugenda namwe mwitegura. Si carburant y'ubusa nababwiye, ariko bizotuma ibintu byoroha, ariko namwe mumenye ingene mwipanga, rero muri makeyi nivyo muri kano kanya tubashikirije. Imana ibandanye ibana namwe, ibandanye ibahamagara meza, ibandanye idufasha, tuyisenge izoduhe amagara meza. Ndababwira aha mu nama nshingamateka murabona ko mumeze neza, ariko uko kumererwa neza iyo umaze iminsi hano utangira kubona bamwe bacumbagira, abandi ngo hari ibintu barya mu mugongo, abandi ngo bicaye barazungurirwa bahagurutse, eka abandi ngo nabo ngo bavuze ngo hano ngo ibwirizwa rikomeye imitwe irazunguruka. Aha no gukora sport muraho, aha mu nama nshingamateka no gukora sport, kandi sport uyikunde, atari kuvuga ngo nukuyikora ku nguvu, oya uyikunde. Ntawe uzogukurana ingene uyikora, ariko uyikunde. Imana izodufasha. Aha tuzoheza mu kurangiza tubaha amarekomandasiyo ingene mugiye kuzipanga mu migwi kugira muzoshobore gukora ibikorwa. Tuzoca tubatunganiriza twebwe hano muri biro, tubatunganiriza amabwirizwa muzogenderako, itegeko muzogenderako, kugira ngo noneho namwe muce mwitunganya. Muri make rero nivyo bayenda bashikiriza, kandi mukarabe ubaho abashinga amateka, mukarabe, murazi ingwara ko ari nyinshi, ndetse uzoye twandukiranya ingwara. Murabona ko naho imbere yanyu hariho amazi special yo gukaraba, muyakarabe nta ngorane, nahera tuzorondera yandi, ariko n'ukugira ngo dukingire ubuzima bwacu twese. Imana rero ibahezagiye, murakoze cyane. Hari agakomunike ka nyuma bambwiye ko ngo twoca tuja aho imbere
iyi nyubakwa kugira ngo dufate foto de famille, sibyo? None nibyo cyane, nibyo cyane. Murakoze rero, ibindi Imana nabyo nayo izobikora, izobitunganya. Aka kantu n'akantu gakomeye cyane, ni igikoresho gikomeye cyane. Igikoresho mubona kitabonetse nta kazi gakorwa hano, nta kazi. Umuntu yovuga ko iki gikoresho kirimo byose, nk'uko ku musirikare ateza kuba afise inkoho yiwe, ikigwanisho ciwe ngiki. Murakoze cyane.